Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro vyacu twizere ko mumeze neza aho muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye abari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu mw'isi turabahaye ikaze mu biganiro vyacu muri uno mwanya kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV mboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru aremereye cane kandi amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka mu biganiro vyacu vy'uno mwanya vyo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa gatatu 2025. Mu Burundi ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Igitega habaye inama iremire cane bivuga ko yoba yarahuje bamwe rero mu ndongozi nkuru z'umugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Bivugwa yuko iyo nama yoba yabaye mu rwego rwo kugira ngo babashe kurabira hamwe rero uburyo bohangana n'indi migambwe imwe n'imwe iriko nayo iritegura kuzoseruka mu matora yimirijwe nga muri kino gihugu c'u Burundi. Bivugwa yuko rero bafise ubwoba bw'uko rero nyene imigwi canga se indi migambwe imwe n'imwe ishobora kuzoshigikirwa ari umushingamateka Kizigenza Agathon Rwasa bigaca byabera intambamyi intsinzi ya CNDD-FDD. Ni mu gihe umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi nga mu Burundi ukomeza kugenda ugaragaza ko wifuza kuzorongora Burundi mpaka ndetse bakaba banifuza kuzoronka ibibanza byinshi mu matora yimirijwe nga mu Burundi. Ndabibutse yuko umushingamateka Honorable Kizigenza Agathon Rwasa yaranyazwe umugambwe wiwe ariko arafise abanywanyi benshi ndetse arafise n'igikundiro byaramaze no kugaragara neza yuko afise n'abanywanyi benshi umugambwe CNDD-FDD nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Bivugwa ko CNDD-FDD ifise amakenga yuko rero uyu nguyu Kizigenza Agathon Rwasa umunyepolitike umwe rudende afatwa nka nimero ya mbere atavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu Burundi ashobora kuzoshigikira umugambwe uwo ari we wose canga se uwo yozoshigikira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nyine mu matora azoba muri 2027 bikaba bizotera ndetse bikanabera intambamye umukuru w'igihugu c'u Burundi mu kuba yokongera kuronka ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Bivuga ko hobaye inama iremire cane yo kurabira hamwe rero icyokorwa kugira bakomeze bahangane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Mu Burundi kandi umushingamateka Kizigenza Honorable Rwasa biravugwa yuko akomeje gutera amakenga menshi cyane cyane indongozi nkuru z'umugambwe CNDD-FDD nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho ariko arabivuga. Amwe mu mavideo ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi canke amashusho aramugaragaza uyu mutegetsi asanzwe arafatwa nk'umwe mu ncabwenge z'u Burundi mu gihe zoronswa kurongora igihugu c'u Burundi akaba yokigeza kure nk'uko bigaragara. Birakomeye ibintu ntibigiye koroha kuri Agathon Rwasa na CNDD-FDD. Kizigenza nyakubahwa Agathon Rwasa nk'uko rero nyine bamwe botanguye kugenda barabibona nyine niho aherutse kugaruka amahoro akaba nyine yarakiriwe n'umuryango wiwe hamwe n'abashingamateka baratowe n'umugambwe CNL bakaba bazi yuko nyine ari nawe yawushinze nk'uko bigaragara. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara leta y'u Burundi yo yaragize amakenga ku buryo rero uyu mutegetsi yaraje kwakiranwa yombi urugwiro ndetse n'urukundo rwinshi aho rero ubona ko abarundi bavuga yuko ari umwe mu bategetsi bo bafise akarangamutima akagaragara ku buryo ashobora kuba yogira icyo amarira abarundi nkuko bigaragara. Turagaruka ku mutekano ukomeje kugenda urazamba ku mpunzi ziriko zirahungira nga mu Burundi cane cane ziriko zirava mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mwiriwe neza mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mubandanye kumviriza ibiganiro vyacu nga kuri Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri kano kanya abatwumviriza muri mu gisagara ca Bujumbura abari Gitega abari Ngozi abari Cyankuzo abari Bururi abari mu Kayanza ndetse n'abari Mwaro no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu bisagara byose bigize igihugu c'u Burundi n'imicungararo yabyo. Mwese ndabahaye mwiriwe mwese niteka n'umunezero gusubira kubana namwe mu makuru n'ibiganiro vyacu tubandanya kubategurira ndetse tukabashikiriza ngaha kuri Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini twizere ko namwe mumeze neza abari mu gihugu cibanyi c'u Rwanda abari mu gihugu cibanyi ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo
abatwumviriza kandi namwe muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abatwumviriza muri mu gihugu c'abanyi ca Tanzania, abari Uganda, abari Kenya, abari muri Zambia, abari mu burengero bwa Afurika, ubumanuko bwa Afurika ndetse na Afurika yo hagati, mwese ndabahaye mwiriwe, ikaze kuri mwebwe mwese kandi mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu muherereye ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Ikaze kuri mwebwe mwese niba ari ubwa mbere ngaha, ndagusabye cyane kwanditse sabone kugira uco waronka amakuru n'ibiganiro vyacu, ndetse ibiganiro vyacu uco urabisangiza ku nshuti zawe muri rusange. Ikaze kandi kuri wowe ugeze ngaha bwa mbere, ukagupyonda ko hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera, kugira ngo bace barakumenyesha yuko ibiganiro vyacu bitanguye, bace barakumenyesha baguhereza notification canke notification muri rusange. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka tuyatangurire mu Burundi. Mu Burundi harimirijwe amatora yiganjemo ay'abashinga amateka ndetse n'abagenama b'imitumba n'amakomine, nk'uko abantu musanzwe murabizi canke nk'uko musanzwe murabyumviriza ngakuri n'umunesha kure canke nk'uko umugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi seni umurabitangaza. Ngira ngo murazi ingene umugambi CNDD-FDD uriko urakoresha imbaraga zose zishoboka kugira bazegukane insinzi mu bibanza bimwe na bimwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cane akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya aravuga yuko umushinga amateka Honorable Kizigenza Agatogwasa akomeje gutera umutima uhagaze cane cane nyene indongozi nkuru z'u Burundi na cane cane abari mu mugambwe CNDD-FDD. Muribuka neza ingene uyu nguyu Rinyiritekere Reverend Kuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, yama aravuga yuko nyine uyu mushinga amateka Kizigenza Agatogwasa yarigeze kumusaba nyine igihe kimwe, aramubwira ati nimba nawe waragwaniye igihugu ukaba urashaka ndetse uriyumvira yuko igihugu cyotera imbere, ndagusabye nyine uce nawe uraza mu mugambwe CNDD-FDD dufatanyirize hamwe. Ariko kandi hari bamwe bagaragaza neza yuko uyu mugambwe CNDD-FDD ata kintu na kimwe wabashije kuba wogeza ku banyagihugu, nk'uko amakuru akomeza kugenda tujya bivuga. Bivugwa yuko abanyagihugu benshi bagaragaza n'ubundi imyidogo myinshi kumva zivanye n'ubuyobozi, benshi bavuga yuko nyine ari indongozi cyangwa ubuyobozi butari bwiza nk'uko byoma bigaragara. Amakuru avuga yuko rero ku kirimba c'umukuru w'igihugu ngaha Igitega harabaye umwiherero no munsi nyine wahurijemo indongozi nkuru z'igihugu na cane cane nyine bamwe mu bakuriye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Bivugwa yuko ari ukurabira hamwe nyine ingene bohangana n'umugwi canke se nyine bohangana n'umugambwe uwo ari wo wose Kizigenza Agatogwasa ashobora kuba yoshigikira. CNDD-FDD iragaragaza amakenga yuko nyine uyu mushinga amateka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi yoshigikira, ashobora kuba yotahana insinzi cyangwa se ibibanza byinshi mu matora yose yimirijwe nga mu Burundi. Mu nyuma y'uko rero nubwo yambuwe umugambi we canke yaranyazwe umugambi wiwe nyine, nk'uko bigaragara ko warashyizwe mu maboko ya Nestor Girukishaka, nk'uko abantu baba barabigaragaza cyangwa se nk'uko musanzwe murabizi. Murazi yuko no muri sentare harimo rero urubanza rwa Kizigenza Agatogwasa ari aburana umugambi wiwe nyine yanyazwe, ariko arafise abanywanyi benshi nk'uko byama bigaragara, ndetse nimuza kuraba amasanamu ndetse n'amashusho ariko arahanwanwa ku mbuga nkoranyambaga, biraboneka yuko rero yarakiranye urugwiro. Biravugwa yuko rero muri ino nama nyine uyu nguyu Reverend Kuriyo yongeye kugaragaza neza yuko uyu mugabo mu gihe atokwiyumvira ibyo Yehova yaramubwiye ibizomushikira azabibona, nk'uko byarashikiye abandi bategetsi cyangwa se izindi ndongozi nkuru z'igihugu c'u Burundi nk'uko bigaragara. Uyu Reverend Kuriyo rero murazi ko aherutse kuvanwa mu makungu, aho yaherutse gutora Kamitende mu nyuma yuko yarafashwe n'indwara giturumbuka, indwara yari iremereye cyane dore ko ari indwara yaramufashe guhera mu mpera z'ukwezi kwa 2025, ubwo nawe yari mu bikorwa rero byo kwitaba igikorano cyari cyarateguwe mu ntara ya Ngozi, ariko ntabashe kuba yogishikamo nyine ku mvo z'uko amagara yiwe yari ameze neza. Muribuka ingene nyine yaramanukanywe na Rusehabaniha ikora mu biro by'umukuru w'igihugu nga mu Burundi, iramushikana ngaho Bujumbura, ariko biraboneka yuko nyine abaganga bawo atocyo bomufasha, acararungikwa nyine mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi. Nyuma yaho kandi yaraje kurungikwa mu gisagara ca Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu.
amakuru avuga yuko uyu mutegetsi asanzwe ari mu baremereye cyane ndetse banafise abanywanyi benshi, binavugwa yuko ndetse yoba anafise abandi bantu bagiye baramushigikiye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ngira ngo murazi neza ko abantu mwaherukaga kumwumva, usibye baherutse kumubona barasozera amashengesho yarabaye kuwa kane, ubwo basozeraga nyine amasengesho CNDD-FDD barateguye buri wa kane usozera ukwezi yo gushimira Imana, nibwo yongeye kugaragara nyine turasozera ku kwezi kwa Ruhuhuma 2025. ubundi yaherukaga kugaragara nyine mw'ikoraniro ryarahuje umugambwe Chama cha Mapinduzi canga CCM mu gihugu cya Tanzania, umugambwe uri ku butegetsi, aho bariko baratora abazoserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Amakuru avuga yuko rero uyu mutegetsi nyuma yo kugaruka ariko arategekana izindi ngufu ziremere cyane, mu gihe hari n'abavuga yuko nyine yariko arasozera n'ikiringo kiwe muri CNDD-FDD cyo kurongora uyu mugambwe, hakaba ariko haribazwa uzoma aramusimbura. Bivugwa yuko rero uyu mutegetsi akomeje kugenda arahangana n'abanyepolitike, cyane cyane yuko ari umwe mu bagira uruhare mu kubateza imbonerakure murazi neza yuko rugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Amakuru akomeza kugenda avuga yuko rero uyu mushinga amateka nawe yarakomeje gushimikira avuga yuko nyine atazoheba politike ndetse azogwanira urubuga rwa politike nga mu Burundi. Kugeza uno mwanya uyu mutegetsi, uyu mushinga amateka yarangiwe kwitoza mu matora y'abashinga amateka yimirijwe nga mu Burundi, yemwe yaragiye no ku runani, ariko bica biranga baramwankira yuko nyine yoca nyine aritoreza kuri urwo runani. Bivuga yuko rero hashobora kuzoba imvururu nyinshi mu matora yimirijwe mu Burundi nk'uko bigaragara, nyuma yo kugaragaza uburyo rero yarakiriwe avuye mu mahanga ku mvu za politike nyine nk'uko bigaragara mu Burundi. Biravuga yuko nyine CNDD-FDD yoba iri kwibaza ibyo uyu mutegetsi asanzwe araremere cyane nga mu Burundi, arafatwa nk'icabwenge kizigenza agatogwasa yaba ariko arategura nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko vyoma bigaragara. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa mu Burundi. Amategeko akaze abandanya yiyongera agatuma impunzi zibura isanganirizo nk'uko bigaragara, kubera ko rero umutekano bandanya utosekara. Leta y'u Burundi irafatiye ingingo shasha impunzi, izo ngingo zirabuza ubwigenge bwabo nyine, zikanatuma bataronka nyine ibyo nkenerwa, zituma rero nyine baragira amakenga menshi cyane nk'uko vyoma bigaragara. Leta y'u Burundi yarakomeje ingingo zifatirwa nyine impunzi, zigabanura cane cane umwidegembyo wazo wo kugira uruja n'uruza. Mu ngingo zatangajwe harimo rero iyo guhagarika ibikorwa byose by'ijoro, zigategeka kandi impunzi zose gusubira inkambi zabo imbere y'isaha 12 zo ku mugoroba, ndetse no kubuza gusohoka atamusha zidasanzwe nyine zidatanzwe. Izo nazo rero zikaba zahora zitangwa gake nk'uko biboneka mu Burundi. Ayo mategeko mashasha rero ariko aratera amakenga menshi ku mpunzi, na cane cane ko rero ihagarikwa ry'abagerageza rero gusohoka inkambi rigoma rero ryiyongera. Indongozi zisigura iyo ngingo zishimikije nyine umutekano udashemeye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cane cane mu ntara za Kivu, akarere karahana urubibi n'u Burundi, aho indyane rero zibandanya ziriyongera. Bivugwa yuko kandi CNDD-FDD yaramaze gutegeka igisirikare c'u Burundi kwitegura neza ingwano, mu gihe biboneka yuko nyine iyi ngwano ishobora kuzogera ku rubibi rw'u Burundi. Mu gihe yohagera rero nyine bigaca birateza imvururu, ndetse bamwe bakavuga yuko ishobora kuba nyine yanatuma nga mu Burundi ingwano nayo ishobora kuba yohagera nk'uko bigaragara. Murazi ingene umukuru w'igihugu c'u Burundi yama yivuguruza ku majambo aba arakomeza kugenda aravuga, na cane cane mu miseze araherutse kugaragaza yuko umuhari FDLR nyine usanzwe urakorera muri Kongo ubandanya kugirira nabi abanyagihugu bavuga ikinyarwanda cyangwa ubwoko bw'abatutsi, wogwanywa ndetse n'ingabo zose ziri nga muri kino gihugu nyine zigaca zirahava ingabo zarahajyanywe cyangwa se zaragiyeyo atamusha zibifitiye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga.
Mu nama iheruka kuba rero hagati y'igipolisi mu Burundi, ubuyobozi bw'inkambi ndetse na komiseri mukuru wa HCR n'abaserukira impunzi, izo ngingo shasha zarashikirijwe ku mugaragaro nk'uko bigaragara. Uretse umwidegemvyo wo kugira uruja n'uruza n'ubuzima bw'impunzi ubwabwo nyine ruri mu bigeragezo gushika aho ngaho nyine impunzi zikomeza kugenda zirahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko bigaragara. Hari bamwe rero nyine bavuga yuko impunzi zose zishobora kuba zohura n'ibibazo biremereye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho bivuga. Nk'uko amakuru akomeza kugenda aravuga, biravuga ko hoba harabayeho ibigendanye n'ubusuma, ibyo nkenerwa mu masoko yegereye amakambi ndetse n'ibindi byose bikaba nyine biriko birazimba cyane, na cyane bikaba bigoye ko n'ibyogenewe impunzi. Bamwe rero mu ndongozi nkuru zigaca zirabinyuruza nk'uko bigaragara. Impunzi izibwagiriza nyine nk'uko bigaragara mu ntara, nk'uko amakuru akomeza kugenda agaragara mu ntara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, ziraherutse kuza ari nyinshi ziyongera muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ndetse amakuru akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anavuga yuko muri kino gihugu c'u Burundi impunzi zimwe na zimwe zishobora gutegerezwa kongera gusubirana cyangwa se bakazirukana, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga, canke nk'uko bikomeza kugenda aratugeraho, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Uretse kandi umwidegemvyo wo kwiyunguruza n'ubuzima bw'impunzi nk'uko vyoma bigaragara, ubwabwo nyine buriko burageragezwa nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, gushika icyo gihe nyine benshi muri bo barashoboye kwitunga mu kuja nyine mu masoko yo hafi kugurisha cyangwa se kugura ibintu by'ingenzi. Impunzi zaravuye Bwagiriza ni mu ntara ya Ruyigi, mu buseruko nyine zaragiye i Ruyigi hagati, izo muri Nyakanda zija nyine Kayogozi mu Ruyigi, izo muri Kavumu mu ntara y'ababanyi nyine ya Cankuzo zijya Cankuzo, hagati mu mugwa mukuru rero nyine w'Imusaza ni mu ntara ya Ngozi. Mu buraruko izo muri Ngozi nazo zaragiwe ziregerezwa mu bindi bice nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, ndetse bamwe bakaba bavuga yuko nyine ibibazo by'impunzi bishobora kuba nyine bishobora kwiyongera igihe icyo ari cyo cyose. Pierre impunzi nyine yo mu nkambi ya Bwagiriza aserura ukuntu nyine yihebuye, ati turatahura iby'umutekano mugabo ibyo ntibikwiriye kuba rero ari byo byotuma tudashobora kurokoka. Turakeneye gusohoka nyine kugira ngo turonke iby'ingenzi ndetse n'ibyonkenerwa. Gabriel impunzi nyine yo mu nkambi ya Kinama yaraganiye n'umumenyeshamakuru wa Burundi News TV nk'uko vyuma bigaragara. Nawe rero yaragiye yigana ibyo rero byamushikiye, ati narafashwe mu ndwi iheze kubera ko rero nari hanze y'inkambi nyuma y'isaha nyine 6 z'ijoro, ndaregwa gutera rero ubwo umutekano mu gihe icyo ngerageza gukora cyo nyine ari ukurokoka nk'uko byuma bigaragara. Bivugwa yuko leta y'u Burundi ikomeje kugira amakenga menshi cyane ku bigendanye n'impunzi zimwe na zimwe ziriko zirava mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo, aho bariko barikekwa yuko rero hashobora kuzamo bamwe rero mu baterabwoba. Murazi ingene nyine muri Repubulika Iharanira ya Kongo hari imigwi imwe n'imwe ndetse n'imihari ibandanya guhangana n'ubutegetsi bw'Igitega nk'uko bigaragara. Murazi umuhari wa Red Tabara usanzwe uragwanya ubutegetsi bwa Gitega, ndetse murazi kandi n'iyindi mihari imwe n'imwe imihari iherutse gukora Nyabutatu nayo ikavuga yuko igiye guhangana n'ubutegetsi bwa Gitega. Bivuga yuko kandi Burundi ariko harakogwa bigendanye no gucungera umutekano guturuka ku rubibi ruhuza igihugu c'u Burundi na Kongo ndetse n'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, mu rwego rwo kugira ngo babandanye kuba bokingira abanyagihugu mu gihe umutekano ushobora kuba wogeramirwa
cyangwa se ushobora gukomeza kugenda uratosikara. Bivugwa yuko kandi imbonerakure ziriko zirasabwa kwitegura igihe icyo ari cyo cyose mu rwego rwo kugira ngo umutekano ubashe kuba womera neza mu Burundi. Amakuru avuga yuko nyine umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ashobora gutangura nyine gushigikira ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano muri Kongo nk'uko yama arabikora mu minsi yaheze. Ariko kandi bamwe bakavuga yuko amajambo aherutse gutangaza avuga yuko rero umuhari FDL ushobora gutangura kuganywa ndetse M23 ikaba yojya mu biganiro n'igihugu ca Kongo ari indimi nyinshi ndetse umuntu atasigura icyo zihatse. Ariko kandi bikanavuga yuko yoba aherutse kuba yoshwana n'umutegetsi Felix Tshisekedi dore ko baherutse guhurira ku kibuga cy'indege i Kinshasa, ikibuga kizwi ku izina rya Njiri. Ayo ni amakuru tutarabandanya gutohoza mu buryo bwigenga ngo tumenye neza imvo n'imvano yayo, ariko kandi tubandanya gukomeza kubatohoreza andi makuru agiye atandukanye. Bashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu ababandanya kwiyumviriza ndetse no kubyumviriza nga kuri Burundi News TV. Dusubire mu masaha aza turabira hamwe andi makuru akomeza kugenda aravugwa. Turaza kugaruka ku bigendanye n'impamvu CNDD-FDD igumira burabuza umushinga amateka Honorable Kizigenza Agathon Rwasa. Mukomeze kugira ibihe byiza, muragire impagarike n'ubugingo.